bikamamara no mu banyamahanga, bikamamara hose. Izina rya Yesu Kristo rigatukwa, bakarica ku mugani, bikamamara mu bantu no mu makungu, ngo mwebwe muri gihuzu gikingira ahera, ngo kuko ntabacifuza kuza kwinjira mu ishengero, ngo kiretse babandi bagendera mu butamenyi, ngo kurya ubwira kabiri bwakoranye, ngo bugakorana, ngo bugatwikira, ngo umwiza ugatwikira igihugu cyose, ngo semerera umwiza ugiye gutwikira igihugu cy'u Burundi, ngo ubwira kabiri bugira bube, ngo umwiza ni ukuvuga w'umuzitanya, ngo ugiye gukorana, ngo mu gihugu cyose, ngo ubwira kabiri buraje, ngo kurya, ngo yatatse agatakamba, ngo niko abakozi b'Imana bagiye gutakamba, ngo data, ngo niki gitumye uduheba, ngo ko twagukoreye, ngo none ngo uduhembye umubabaro, ngo none ko twagukoreye uduhembye amaborogo y'ibihe bidashira. Imana idufashe. Hari bizira mukorera mu mariri yanyu, nubwo mwubatse, nubwo mwagiriye ubukwe imbere y'abakozi b'Imana, ibyo bizira Uhoraho yarabibonye. Ngo abana bagiye kubwira ababyeyi babo ngo nimube mwarareka kutubyara, babitewe n'iki? N'uburibwe. Wa mudamu we, wa mwigemewe, wambara impuzu zerekana intege zawe, zikerekana ujya mubiri uri hepfo y'intege zawe. Benshi bavuga ngo ni ku nyamango ya gisoda, abandi nabo ngo ni ku ironde. Wewe wambara impuzu yerekana mu mugongo, yerekana ibitugu, wewe wambara impuzu yerekana agatuntu, amabere akagendera hejuru, ngo naho yoba amabere yobaboneka na gatoya, wewe ngo uri gihuzu gikingiriye ahera cyane nk'urusengero, igihuzu kigiye gutanamukamwo kabiri. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze cyane. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina rya Yesu Kristo mutangabugingo, ndi mwene so wa mushengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo, bwinjirira mu masengero ya Panekote. Nuko rero ndagarutse kugira ngo tubandanye igikorwa cy'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo nk'uko yabishimye, nk'uko yabigabiye muri iki gihe. Nuko rero tuzanye imwe mu mburi dufise nyinshi tuzokomeza tubura kugira ngo mugeni wa Yesu Kristo yitegure, utahatahe, ukinjishwa akinjishwe. Nuko rero tugarutse kuvuga imburi, novuga ko ari imburi iteye ubwoba. Twavuga ko ari byo Imana icishijemo kugira ngo umwe wese yumve, kugira ngo agire icyo akoze. Nuko rero tuje kuvuga igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero. Kino gihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero kiri mu buryo bubiri bw'ubwenge bukomeye, cyabujije benshi gushika ahera cyane
cabujije benshi cyane gushika ahera cyane h'urusengero, ngo gushika ahera cyane h'urusengero ngo no kwakira agakiza nyakuri gashikana umuntu ku mubatizo wa mpwemu yera. Turavuga uburyo bwa mbere ico gihuzu gikingiriye ahera, uburyo cyakingiriye ahera. Imana idufashe dutabare n'ibintu biteye ubwoba cyane. Imburi y'abantu mwese mwitwa ngo muraba Pantekote, Imana idufashe wo kwibwira ngo noneho mpora numva abantu batitura ngo abahanuzi cyangwa bavugishwa ngo ntibazi ngo kuvuga, ngo iyo baguhanuriye ngo nta n'umuti ngo bakubwira, ngo njyewe ngo ibintu by'abahanuzi ngo ntabyo nemera, ngo umuhanuzi mukuru ngo ni Bibiliya, ngo niyo muvugishwa atavangirwa, ngo naho ubundi ho ngo baravuga ibintu ngo kumva ngo uko bashize mu by'umubiri. Imana itabara abantu nk'abo, no kuvuga ko Bibiliya ari umuvugishwa atavangiwe. Nico ni kimwe kikwereka yuko wayovye uri kure cyane y'inzira y'Imana. Ibyo ntabyo wotahura kuko utabihawe, ariko ukuri kose kugiye kuja ahagaragara imbere yuko Yesu Kristo mutangabugingo atanga itegeko, hakavuzwa inzamba imbere yuko umugeni akugwa mu isi. Ukuri kuzobanza kuje ahagaragara, ko kuri kumaze kuja ahagaragara ko muri Bibiliya ngene bagiye bagoreka Bibiliya bagasobekamwo amajambo, bagahindura imvugo, bagahangiramo n'amajambo, bagacurika amajambo kugira ngo uwusoma wese azazanigwe, kugira ngo mu gihe cyo kwigisha kwabo baze bibande kw'iyo mirongo mu kuhuvya abantu no mu kuyobora abantu mu muriro udashira, baze basigura iyo mirongo kugira ngo babereke yuko ivyo bintu Imana ivyemera. Nihamara rero kumenyekana ukuri, Yesu akashira ukuri ahagaragara akoresheje abo yatoranije. Ivyo by'amadini bizomaramara, madini atariyo yisakaje amahishurirwa, yishakaje ibishingantahe byo gushingwa kw'amashengero yabo. Ivyo byose bizoja bigaragara abubakiye ku mahishurirwa no ku nyigisho z'ubwenge zidatahurwa n'ubwenge bw'abantu, abantu bikabatera kwizera yuko izo nyigisho ziva ku Mana kandi ziva kwa Satani. Ivyo byose nivyamara guhishurwa Satani vyiwe bikaja ku mugaragaro, niho ngo ca kidodo kizoza. Kirya kidodo ngo ntikizoza kije kugira ngo gitangira abakristo mu bintu bisanzwe, ariko Satani ngazoba aneshejwe, amaze kuneshwa ace nawe ategera abantu kw'iki kidodo. Bifise integuro Satani azoca bicishamwo, kandi azobitegura ku buryo buhambaye, ngo azoba aramatakira ngoyi, kuko ngo atazoba akizimiza abantu akoresheje Bibiliya, akoresheje ukuvugisha abantu mu ndimi, ivyo abavugishije bigasohora. Ba bantu bakaca bavuga ngo turi kumwe n'Imana, ba bantu bakaca bavuga bati turi kumwe na Yesu Kristo. Ntiyazoba gishobora kuzimirisha abantu akoresheje Bibiliya, kuko ukuri kuzoba kwagiye ahagaragara. Ivyo Yesu Kristo aza yarabitanze mu bantu, aza yarateguye abantu. Hari abantu amaze guha ayo mabanga, n'abandi akiriko ategura, hanyuma azabahe byose neza nk'uko agomba ko bivugwa, bishikirizwa abantu
abantu bose bo mu isi yose, kugira ngo rya jambo Yesu Kristo wenyene yavuga muri Matayo rishike, na rya jambo Yohana yavuga yerekwa kongera akavuga ngo mbona abantu, isinzi ry'abantu atawoshobora kubaharura, bavuye mu ndimi zose, mu moko yose, mu mahanga yose, hose ni ukuvuga mu bihugu byose, bari bahagaze imbere y'intebe y'Imana. Rero umuvugishwa w'ikinyoma azokubwira yuko ngo ubutumwa bwiza ngo bwavuzwe ngo ku isi yose, ngo bumaze guca ngo mateleviziyo, ubwabo bakavuga ikinyoma bazi ko ibyo bavuze ari ukuri kandi ari ikinyoma. Kandi ngo ubutumwa bwakwiye isi yose si ubutumwa bw'ukuri, ni ubutumwa bw'ikinyoma. Kandi ngo ubutumwa bw'ukuri aho bwari bwaraciye bwagiye bufutwa, bugorekwa, burafutwa. Ibyo byose Yesu Kristo yaratubwiye ingene bagiye bafuta ubutumwa nyakuri. Rero bakundwa inshuti zanje, hari abantu rero uzosanga ariko baranebagura abavugishwa n'Imana, bakabanebagura ngo ntibazi kuvuga, ngo barasharira, ngo Imana irengenga, nuko mutabizi, bashaka kuzana utujambo twerekana yuko abavugishwa n'Imana mengo ntaco bazi, ntibazi kuvuga, nubwo Imana yabatoranije ikabatuma. None mwene data ko batazi kuvuga, ko we yabonye kuzi kuvuga kitaca kuri wewe, maraso ya Yesu Kristo akuboneke ko hariho abavuga ijambo ry'Imana barivugishijwe n'ishari, batarivugishijwe n'ubuntu bw'Imana. Abo baragwiriye, Imana ibafashe cyane. Nuko rero byari byo bimbanje gucishaho abantu, kino gihe baragwiriye cyane. Ubutumwa rero bwiza ngo ntiburahaguruka, ubutumwa bw'ikinyoma nibwo abantu bakiriye uhereye mu madini yose. N'idini Yesu Kristo yari yaraciye ariha ibyagezwe by'ukuri, ariha imidongo yo kugenderako, uhereye muri Aziya, muri Amerika, muri Erope, Afurika, aho hose Satani yagiye abinjirana mu buryo bw'ubwenge. Ubwo twagiye turavuga n'ubwo tuzosura tukavuga, acayinjizamwo abakozi biwe, baca batangura kugoreka, bahindura n'ibyagezwe by'Imana, bagahindura ibyo Imana yari yatanze byose, bakagenda babihindura, ngo tugeze mu gihe cyo nyacyo, ngo tugeze mu gihe kigezweho, ngo dutegerezwa kugendana n'ibigezweho. Ukibaza Imana nayo yari yarabahaye ibyo bintu, ko nayo igenda ihindagurika, ko nayo igendana n'ibigezweho. Imana idufashe cyane. Rero ubutumwa bwiza ngo ni ubw'ikinyoma bugwiriye, naho Yesu yari yaraciye inzira, Satani yarahateye, kandi mu kuhatera yakoresheje ubwenge bukomeye. None rero Yesu byose araje kubihindura abisha. Imana idutabare. Rero turavuga uburyo bwa mbere, icyo gihuzu gikingira ahera cyane. Rero turiko turasenga, humvikana ukuvugishwa gukomeye cyane, humvikana ukuvugishwa kuzuyemwo umubabaro mwinshi cyane. Yesu Kristo aravuga ngo ndaje gutabara, ngo ndaje gutabara, ngo ndaje gutabara. Ariko iryo jwi ryuzuyemwo umubabaro, ngo bwira umugororotsi ko agiye kumererwa neza, ngo mubwire umugororotsi ko agiye kumererwa neza, mubwire umunyamibabaro ko agiye kwirugwa, ko agiye gukurwa imibabaro, ngo mubwire ngo umunyabyaha ngo ko agiye kubona
ibara, ngo mubwire umunyabyaha ko agiye kubona ibara. Yesu arabaza ngo mbega igihe naza gucungura abantu, ngo igihe nari ku musaraba habaye iki? Hajya umuntu acijizanya imitima, icyo guherako aca avuga ngo igihe nari ku musaraba, ngo igihe nari ku musaraba, avugana rero n'ijwi rero ry'umubabaro, wumva ko ari ijwi, arababaye Yesu Kristo. Ngo igihuzu, avugana n'ijwi rikaze, ngo igihuzu gikingiriye ahera cyane, ngo igihe ari ku musaraba, ngo ubwira kabiri bwakoranye igihugu cyose, ngo igihuzu gikingira ahera cyane h'urusengero, ngo gitanamukamo kabiri, uhereye hejuru ugashitsa hasi, ngo isi ngo iratigita. Uku rero ndiko ndabivuga byavuganwa ubushobozi bukomeye, ngo isi iratigita, ibitandara biramenagurika. Ariko we yavuze ngo isi iratigita, irasama, ngo ibitandara biramenagurika. Imana idutabare, idufashe. Yesu Kristo arasemerera ngo semerera, ngisi igira ngo itigite, ngo mu Burundi ngo isi igira itigite, ngo yazame, ngo imire, ngo kurya byabayeje gucungura abantu, ngo kurya byabaye yaje kugira ngo abohora abantu bakure mu byaha, ngo kurya yaje kugira ngo abanyamibabaro baruhuke, ngo kurya yaje kubohora ababohewe mu mwiza, nk'uko Yesaya yabivugishijwe, kurya ngo yaje kumurikira abari mu mwiza, ngo kurya ngo niko bigira bimere, ngo kurya yari ku musaraba, ngo niko bigira bimere. Ngo semerera, ngo semerera, ngo isi igira itigite mu gihugu cy'u Burundi, ngo yasame, ngo imire ibitari ibyiwe, ngo isi igiye gutigita, ngo yasame imire ibitari ibyanje, ngo kurya ubwira kabiri bwakoranye, ngo bugakorana, ngo ugatwikira, ngo umwiza ugatwikira igihugu cyose, ngo semerera, umwiza ugiye gutwikira igihugu cy'u Burundi, ngo ubwira kabiri bugira bube, ngo umwiza ni ukuvuga w'umuzitanya, ngo ugiye gukorana, ngo mu gihugu cyose, ngo ubwira kabiri buraje. Ubwo bwira kabiri nibuzo ngo twebwe tubonye ubwira kabiri, ngo turavuza ingoma, ngo tukabuha induru, bakavuza ibibidobido, bakavuza amasafuriya, ngari kubwo bwira kabiri nibuzovugirizwa ingoma n'ibibidobido, ngo cyangwa amasafuriya, ngo nk'uko ngo bigenda iyo tubonye ubwira kabiri, ngo ingoma zizovuzwa kubera ubwo bwira kabiri, ngo muzozumva ingoma zizovuzwa, ngo zaramaze gutegurwa, ngo kandi aho zizovugira, ngo nta nduru izobaho, nta n'inyoni izovuga, ngo abahinga bazo baramaze kuzibaza, ngo kandi zarateguwe, ngo kandi ngo n'imirisho yo kuvuza izo ngoma ngo yaregeranijwe. Imana idutabare, idufashe cyane. ngo ubwira kabiri bugiye gukorana igihugu cyose, ngo umwiza ugiye gukorana igihugu cyose. Murumva, iyo tubonye ubwira kabiri tuvuza ingoma, ibi bidobido, amasafuriya, ngariko ngo ubwo bwira kabiri buri ko buraba, ngo ingoma zizovuzwa, ngo sizi twe tuvuza, ngo ingoma tuzovuza si amasafuriya, si ibibidobido, oya,
ngo izo ngoma zirahari, zarateguwe n'abahinga bazo, ngo n'imirisho yo kuvuza izo ngoma ngo yarateguwe. Imana idufashe. Kristo ari ku musaraba ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose guhera ku isaha y'icenda. Nko ku isaha y'icenda Yesu Kristo ngasemera n'ijwi rirenga aravuga ngo Eli Eli lama sabakitani, ngo bisobanura ngo yarabitewe n'uburibwe butagira urugero, ngo yarabitewe n'uburibwe butagira akagero, ngo bisobanura ngo mana yanje ngo niki kikumebesheje, ngo rero ngo kurya yatatse, ngo kurya yatatse. Imana idutabare. Ngo hariho n'abagiye gutaka, ngo rero ngo n'ubwira kabiri ngo bumara gukorana igihugu cyose, ngo kurya ngo yatatse agatakamba, ngo niko abakozi b'Imana bagiye gutakamba, ngo data ngo niki gitumye uduheba, ngo ko twagukoreye, ngo none ngo uduhembye umubabaro, ngo none ko twagukoreye uduhembye amaborogo y'ibihe bidashira. Imana idufashe, Imana idutabare. Havuzwe ubuhanuzi kenshi, havugwa imburi nyinshi, bakozi baraburirwa, shengero riraburirwa. None rero igihe cyo guhaguruka ku ntebe y'ikigongwe, intebe y'imbabazi, ngo intebe y'imbabazi yayihagurutseko, ibikorwa bigiye gukorwa kugira ngo abatabagwa bataba, igihuzu gikingirira kivanweho. Muraza kubyumva. Ngo umugore azohama umugabo amubwire ngo ni wowe utumye nisanga ino, ngo kubera wankoresheje ibizira, hari ibizira mukorera mu mariri yanyu, nubwo mwubatse, nubwo mwagiriye ubukwe imbere y'abakozi b'Imana, ibyo bizira Uhoraho yarabibonye. Ngo abana bagiye kubwira ababyeyi babo ngo nimuwe mwarareka kutubyara, babitewe n'iki? N'uburibwe, babitewe n'ubushangashibwe bw'uburibwe bazoba barimo. Ngo abadayimoni baragabirije kuko bazi ko mwibwira ko muri mu rutonde rw'Imana, ariko barabatwarishije ubwenge busovye, mwibwira ngo muri mu rutonde rw'Imana. Bo barazi ko bari isaha y'Imana, barabibona hari icyo Imana igiye gukora, hari icyo Imana igiye gukora. Ngo barabona yuko bagiye gutwara iminyago myinshi. Mwumvirize mwihana, Imana idutabare. Abakristo ngo bazohama abapasitori, bahama abavugabutumwa n'abungere, ngo bati ngo niki cyabateye kutubesha, tukisanga ngo ino ko mutatubwiza ukuri, ngo ko mwatubwira ko ibyo mutubarira ko ari ukuri, ngo none ko twisanze ino mu basambanyi no mu barozi, twisanze mu bantu bakoze ibyaha, kandi twari tuzi ko ibyo mutubwira ari ukuri. Bazobishura ngo natwe ngo twari tuzi ko ibyo tubabwira ari ukuri, ngo natwe twisanze ino, ngo natwe ntitwashaka kuba ino. Imana idutabare. Maraso ya Yesu Kristo, Yesu yasemereye kenshi, Yesu nakatagize. Abavugishwa n'Imana mubacira kw'imigani, barasemera mubonye ngo ntibibaye, ngo barabika inyoma, barasemera mubonye ntibibaye, ngo twarasenze. Ngo abavugishwa ngo iyo bavuze nawe ucuhetse ugasenga, ngo urahindura imigambi y'Imana. Mwe mwabonye bitabaye by'ukuri, ngo mwarapfukamye murasenga ngo Mana ntibibe, ariko ngo ntibyabaye ntibyaretse kuba kubw'amasengesho yanyu, ariko byabaye kubw'umugambi w'Imana, kugira ngo irindire abantu
yatumye bavuge kugira ngo abumvira binjire mu ishengero. Hariho imigabane ibiri kuba ariko barumvira. Hariho abazokwezwa bagatahanwa mu ijuru, hariho abazokwezwa bakagumizwa mu gihugu cy'u Burundi nk'imbuto y'igihugu cy'u Burundi, aho Imana igiye kugira ko akarorero isi yose ikabigiraho, ikavuga bati bari mu Imana, dukurikira Imana yabo. Imana idufashe cyane. Rero Imana idufashe. Ng'agatengo kagiye gufata abantu benshi bagiye kugwa mu gatengo, kuko bibwira ngo turi kuri Kristo Yesu, turi kuri Yesu Kristo, babitewe n'urutonde rwo mu ishengero, ariko ntibamenya ko Satani yinjiye yahinduye ibintu. Benshi basigaye bigisha mu kinyoma, ariko ishengero rirasinziriye, ntibabyitegereza ngo bagire umubabaro, ngo barire. Benshi rero bagiye kugwa mu gatengo. Uratanga ikigera 10 neza, uratanga imperezwa neza, muri korale ntucererwa, byose urabikora neza, ariko ngo ugiye kwisanga mu gatengo kuko baguhumanishije, uri gihumana utabyuzi, ariko bikomerezamwo. Abumva ngino mburi muturike murire, mubaze Imana ati ibyo ni biki, baza bigishoboka mutaragwa ngo mu mutego mutazopfa mwikuyemwo, aho muzoshika mugatangura gutuka Imana ngo Imana niyo yarareka kuturema, mugatangura kwiyumvira ngiyo tuvuma tuba abasambanyi, ngiyo tuma abantu binwera inzoga, ngiyo dutuma dukora ibintu biriya, ngo tukaza mw'ubu buribwe. Ariko twarahaciye, kuko muzisanga mu basambanyi, mu barozi, mu bapfumu, mu bantu bakoze ibyaha bitandukanye. Ariko mwebwe mwari mwarigomwe by'ukuri mukurikira Yesu, kandi na Yesu arabizi. Ariko ntimuriko murasenga ngo musiguze ati ibyo nibikiga Yesu twumva abavugishwa ariko baravuga. Mukomeje urutonde rw'ubwo Satani yahinduye, arabahindurira, nta n'ubushobozi mugifise. Oyaye, mwaraba gutabara abakozi w'Imana, none mutaravye neza murakubugwa. Imana idufashe, Imana idutabare. Yesu aravuga ngo igihuzu gikingire ahera cyaratabutsemo kabiri, ngo kugira abantu bishikire ahera. Ngo n'ubu rero icyo gihuzu gikingire ahera kigiye gutantamukamwo kabiri, kigiye gutantamukamwo kubiri. Imana idufashe, idutabare. Imana idufashe. Usigara igihuzu gikingiriye ahera, ariko uribwira ngo uri umukristo. Utega amatwi uhunge umujinya w'Imana, kubera ibi ni porogaramu y'Imana ku gihugu, kuko itegerezwa kubikora kugira igihuzu gikingiriye ahera kihave, isi yose ibona umuco ku gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi gikangane mu makungu, ngo haguruka usayangane, kuko warakurasiye, kuko warakuye igihuzu cyakingira abantu bashaka kwinjira mu gakiza bakabura. Imana idufashe cyane. Abakozi b'Imana murabaza Imana, ndazi neza benshi baranzi, ego si ukubasambura. Hariho n'abarungitse utuodiyo bavuga ati wo yaravangiwe, ariko ntibabimenya yuko Imana byose ibimenyesha. Ariko ngiye kuvuga ikintu gihambaye, muze mubaze Yesu yantumye, nimuze mubaze njyewe, nimwaza kubaza njyewe nzomera ko mwataye umutwe, kuko njyewe nshobora kubahenda. Imana ntihendana, niyo mwosiguza. Abakozi b'Imana bakoze ibintu bikamaramara,
bikamaramaza, bikamamara no mu banyamahanga. Na yewe Imana idufashe. Abakozi b'Imana bakoze ibintu bikamamara no mu banyamahanga, bikamamara hose, izina rya Yesu Kristo rigatukwa, bakarica ku mugani, bikamamara mu bantu no mu makungu, ngo mwebwe muri gihuzu gikingira ahera, ngo kuko ntabacifuza kuza kwinjira mu ishengero, ngo kiretse babandi bagendera mu butamenyi, babandi badashishoza. Ibyo muze mubibaza Imana. Nibantumye uko ngo mvuga uko. Dusome message yanyu muri Ezekiyeli 23:6 umurongo wa 23. Imana yavuze ngo nzokubahiriza izina ryanje rikuru ryatukishijwe mu mahanga, iryo mwatukishije hagati muri yo, nuko amahanga azomenya yuko njyewe ndi Uhoraho, igihe nzokwiyerekanira muri mwebwe imbere yayo mahanga. Imana idufashe cyane muri ayo mahanga, muri mwebwe, ko ndi uwera, niko umwami agize, niko umwami Uhoraho nyene ingabo agize. Imana idufashe. Ngo yashaka kwerekana ingene izokwiyerekana. Imana idufashe, Imana idutabare. Dusome muri Hoseya. Turasoma muri Hoseya 11. Imana idufashe idutabare cyane. Murantunga ni 12 Hoseya. Turasoma ku murongo wa 14. Haravuga ngo Efurayimu yarakije bikomeye, Efurayimu yarakije Uhoraho bikomeye, nico gituma amaraso yiwe ari we azokora, kandi umwami wiwe azomusubiriza mu nkoko. Umuvumo yavumye murantunga, umuvumo yamuvumanye. Imana idutabare, dufashe cyane, dutabare yaho Efurayimu. Murumva amajambo ni gwanyu. Imana idufashe. Wa mudamu we, wa mwigemewe, wambara impuzu zerekana intege zawe, zikerekana ujya mubiri uri hepfo y'intege zawe. Benshi bavuga ngo ni ku nyamango ya gisoda, abandi nabo ngo ni ku ironde. Wewe wambara impuzu yerekana mu mugongo, yerekana ibitugu. Wewe wambara impuzu yerekana agatuntu, amabere akagendera hejuru. Ngo naho yoba amabere yobaboneka na gatoya, wewe ngo uri gihuzu gikingiriye ahera cyane nk'urusengero. Igihuzu kigiye gutanamukamwo kabiri. Imana idutabare, Imana idufashe cyane, Imana idutabare, kuko ngo abagenda batyo batuma abantu bataza kwakira agakiza, n'abaje kwakira agakiza bakakira agakiza katariko, kuko mwayobye inzira, mugata inzira, bakaca babakurikira, bagakurikira imico n'imigenzo yanyu, bibwira ngo Yesu arabyemera, ngo kuko mubigenderamo, mukaririmba, mugasenga, mukavuga ijambo ry'Imana. Imana idutabare, ngo mwebwe muri gihuzu gikingire ahera cyane urusengero. Imana idufashe. Wewe wambara impuzu zibona, ziva n'ibisusu, ukamengo baziguhometseko, ukamenga zihomanye n'umubiri. Wewe wambara
impuzu, ikareso yawe ikicapfa. Imana idufashe idutabare. Wewe nguri igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urushengero, wirinde udacikamwo kabiri, kuko nk'igihuzu kigiye gutanamukamwo kabiri, ngo abashaka agakiza babone ahera h'urusengero. Imana idutabare. Abagore biyambika utujipo, bakambara ngo amakanzu, baketeta bakagenda, ntibimenye ko ari abapfasoni ari abana rugo, bamaze kuja mu ngo, ntibashireko n'igikwemu, baketeta bakigira. Ngo mwebwe ngo bitako no mu masengesho mukinjira, bigatako no mu kuririmba mukaja muri korale, bigatako n'ijambo ry'Imana Bibiliya mukegera mukazingurura mukavuga. Ngo mwebwe muri bihuzu, uri gihuzu gikingiriye ahera cyane, wirinde nutanamukemo kubiri, kuko igihuzu gikingiriye ahera cyane kigiye gukugwaho kugira ngo abantu bishikire ahera cyane. Imana idutabare idufashe cyane. Mukwiye gukwembeka naho nyene ngapana za nkwembeko z'ubwibone, abantu ngo bakwembeke igisusu, Imana yabibonye. Za nkwembeko z'ubwibone na za zindi zituka Imana yarazibonye. Wewe wambara impuzu n'ishujipe ikaboneka, hari impuzu abadayimoni basutse no muvuta muno zisigaye ziriho, abantu bakambara impuzu n'isujipe ikaboneka, iriya mpuzu imbere ikaboneka, ngo naho yo biboneka icijiji. Ngo wewe buri gihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero. Igihuzu rero ngo gikingiriye ahera cyane h'urusengero, ngo kigiye gukugwaho kugira ngo abashikira, abagomba, abanyotewe agakiza baze, kugira ngo Burundi Imana ibugire umuco w'amahanga yose. Imana idufashe cyane. Wewe wishemba inyishembo z'ubwibone n'inyishembo zituka Imana, mayeri Satani yasutse mu isi mukayagenderamwo, mwibwira ngo turakijijwe, muhahezo no gutanga ibigira 10, muhezo no kuca kwatura, mukaza kwatura mugendera mayeri y'abadayimoni, mukaba muri korale no mu masengesho mukavuga ijambo ry'Imana, ariko mugendera mu bwenge bw'abadayimoni. Wewe wambara, wewe ishemba, mwishemba ituka Imana, inyishembo z'ubwibone. Wewe Imana idufashe. Wewe usiga umushatsi, wewe ushiramwo amakana, ugasigamo amagufa y'abapfuye atabyuzi, ugasigamwo ubwonko bw'abantu atabyuzi. Wewe utsima imishatsi, Imana igufashe. Ngo wewe uri gihuzu gikingiriye ahera, kuko aboje kwihana ntibaza kwihana, kuko babona ibyo bashaka kuvamwo nawe ubigenderamwo, baciye bibaza ko Imana ivyemera, kuko wewe wishize hejuru uravuga ngo Imana yanje nta yindi niyo Mana, nimuze mwihane. Ariko babyitegereje basanga ibyo ugenderamwo, basanga nabo nibyo bagenderamwo. None rero igihuzu gikingiriye ahera kigira gikugweho, igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero, icyo kigiye gutanamukamwo kabiri. Wirinde kugumura igihuzu gikingiriye ahera cyane. Imana idutabare. Icyo cyose wakoze kikabonekera amaso y'abantu kandi bakuzi ko witwa umupanekote, bakuzi ko witwa ngo mukizwa,
bakuzi ngo ko witwa ngo mwihane. Imana idufashe, ngico ni igihuzu gikingiriye ahera cyane urusengero. Imana idutabare, dufashe cyane. Rero reka dusome, tubasomere mesaje iberekeye, mesaje yanyu. Imana idutabare cyane. Turahera muri Matayo, ubutumwa bwiza bwiwe bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo 13. Aravuga ngo abakristo nibo munyo w'isi n'umuco wayo. 13 aravuga ngo muri umunyo w'isi, ngari ku munyo iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Naco uba ukimaze, atari ukutabwa hanze ugakandagirwa n'abahita. Imana idufashe, Imana idutabare. Turasoma muri Hoseya, muri Hoseya 2, turahera igice cya 2, turahera kuri 2 nyene. Imana idufashe. Urumva yuko abantu by'ukuri mwaramaze guta uburyohe, none rero Imana ibafashe, ntimugume mu mirongo yo kuratsa Imana, ntimugume mu mirongo y'abavugishwa n'Imana, y'abavugishwa b'ibinyoma bibwira ngo n'abavugishwa n'Imana, baca babaremesha bakabaremeshereza mu mafuti. Imana idufashe cyane. Hoseya 2 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Turaharaba Hoseya 2:2. Mwebwe mwambara nabi, haravuga hati igihano cya Isirayeli wa musambanyikazi. Hari abantu banditse mu gitabo cy'abasambanyikazi ngo bataranabonana, bataranakora niyo mibonano mpuzabitsina. Imana idufashe, idutabare. Haravuga ngo nimuburane na nyoko, nimwiburanire kuko ari umugore wanje, nanje sindi umugabo wiwe. Imana idufashe. Nuko aya majambo aravuze ngo nimwiburanire na nyoko. Nyoko ngahavugwa niryo dini usengeramwo, ngo nimwiburanire ngo kuko atari umugore wanje. Urumva ko Imana itanguye kwihakana ishengero, ngo nanje sindi umugabo wiwe. Urumva Imana irihakanye, Yesu aratwihakanye ngo nanje sindi umugabo wiwe. Ngo nakure, umviriza igisabwa kugira Yesu atwemere, ngo nakure ubushegabo bwiwe mu maso hiwe no mu bumaka bwiwe, akure hagati y'amabere yiwe ubusambanyi bwiwe, kugira ngo sinze ndamusige amenya akamera nk'umunsi yavutseko. Imana idutabare. Yewe wa muntu ugenda uheretesha by'amabere, ngo kuri ubwo bushega hagati y'amabere yawe. Niko muri hose yavuze, niko Yesu Kristo akubariye. Yewe wa muntu we ugenda uheretesheje amaso y'ubwibone ubushegabo, ngo nakure ubushegabo bwiwe mu maso hiwe, ngo n'ubumaka bwiwe abukure hagati mu mabere yiwe, ubumaka n'ubusambanyi. Ibi Yesu amishurira, anyereka icajya amabere asigura na zijya mpuza abadayimoni bakora. Ugasanga hasigaye utuntu tw'utubere ahantu, ugasanga amabere aboneka buke buke. Icyo twagifatiye undi mwanya, ubusobanuro bwabyo. Imana idufashe, idutabare. Imana iravuze ngo kuri ubwo bushegabo, ngo kuri ubwo busambanyi, ngo nakure ubushegabo bwiwe, ngo n'ubumaka bwiwe, ngo hagati y'amabere yiwe. Imana idufashe, dutabare. Dusome muri Yesaya kugira ngo tuvuge mesaje zanyu, mwumve muhunge, mureke kuba igihuzu gikingiriye ahera cyane urusengero. Murumva ko
umwami w'abami n'umukunzi w'abantu, ariko yaratse kuko muriko murazimiza benshi, kuko muriko murahindira benshi muri Gehinomu, kuko muriko murazibira nabo kwihanya. Yari yarabatoranije ngo abashitse mu gihugu c'isezerano, muzorye ku vyeze mufise umutima utuje munezerewe, ariko mumuhevye egome kwirukana naboje kwihana abo yaviriye amaraso. Imana idutabare idufashe cyane. Yesaya 3 turahera ku murongo waho wa 16 haravuga ngo ibara rizobonwa n'abakobwa b'i Siyoni bitaye kuhora. Haravuga ngo abakobwa b'i Siyoni ko bibona bakagenda bararitse amazosi. Umviriza amazosi y'ubwibone aragarutse, amazosi n'amaso y'ubweruzi. Imana idufashe, musigaye mu mwingohe mugasiga utuntu twirabura ngo Imana ntabyibona. Yarabibonye, kandi n'ujya wabikoze umupagani yarakubonye, asanga nacyo wo mumarira, asanga ni iwabo niko bimeze. Bakagenda bikumagura bajegeza amayugi ku maguru. Imana idufashe kwigumagura by'ubu basigaye bavuga ngo ni ukumasura, ngo kujya kuntu banyonga ibisusu ngo ni ukumasura, ariko Bibiliya ngaho ivuze ngo bakagenda bikumagura mukambara impuzu zibabana, ngo ibisusu abasore babibone, ngo ibisusu abagabo babibone. Imana idufashe. Urya n'umugambi w'abadayimoni n'ishono basutse mu isi, muzigenderemwe muririmba, mwitwa abasenzi, mwitwa abantu b'Imana, mupfuye mwisange muri mu mugwi, mu mugabane w'abazotwagwa mu muriro utazima. Nico gituma ngo nico gituma umwami Imana azoteza abakobwa b'i Siyoni ibihushi mu bitwariro, Uhoraho agatwikurura ibiteye isoni byabo. Imana nidufashe, Imana nitukurura ibiteye isoni byabo. Ariko Yesu yavuze ngo ndahagurutse ku ntebe y'imbabazi, nasemereye kenshi banga kumva. Ngo uwo munsi umwami Imana azobashazura ugushaza kw'inyerere zabo. Izi nyerere Satani yarazizanye, abantu barazambara ku bitenge, abantu barazambara ku bintu by'impuzu zabo, bakazambara ku mavutano, bakazambara ku makositume, ariko ntibabimenye. Satani afise ubwenge we utotahura, kikumenyesha ko atankwemo ufise, naho bakubwiye ko ufise nkwemo yera nuko utabimenye. Ngazobashazura ugushaza kunyerere zabo, ngo nibikubi, ngo nibihete, ngo n'impeta zo ku mazuru. Ibyo mwebwe ntibibafata, kuko arazi Satani ko mutotobora izuru ngo mushireko impeta, ariko nawe watoboye amazuru uvyumvireho. Mbega ni kubera iki Imana itariko irasemerera ku yandi madini? Ewe Efurayimu wivanze n'ayandi mahanga bakumara inkomezi, Uhoraho araguhagurukiye. Ngo n'indinga ngo n'inkekezo bishajisha. Imana idufashe. Ngo n'ibitsibo n'imigufu, ibi bitsibo muze murabe ubwibone bwateye. Ibitambara abadayimoni barabisutse, babisuka mu buryo bw'ubwenge. Gaca usanga abantu bagize ibitsibo. Kiriya gitsibo ntituvuze ico gisigura, ariko mu buryo bw'impwemu hari ico bisigura. Nubwo wabikoze utabizi uzobihanirwa. Nubwo muvugishwa w'ikinyoma yakubwiye ngo ibyo wakoze mu butamenya, ngo ntavyo Imana ikubaza. Imana idufashe. Ngo n'imigufu yo ku maguru, ngo n'imisipi, ngo n'udukebano ngo n'udukebano tw'ibitamirana,
n'uduheko. Imana idufashe. Benshi baragenda n'uduheko, abandi bakisiga amaparufe, bakaza no mu ngoro y'Imana bakaba bahamagaye ibisigo kuko atamwemwera bagendana, bakagira ngo barimotesheje neza, ariko Uhoraho barakubariye. Abandi nabo bakambara imisipi y'ubwibone, abahungu bakambara imisipi y'ubwibone, bakanekereza aho kwambara aho Imana igomba, bakambarisha imisipi y'ubwibone. N'abakobwa imisipi y'ubwibone Uhoraho yarayibonye, mukambara agakanzu mukaca muniga mu nda kugira ngo igisusu cegerwe. Wari waguze impuzu nziza ariko ngo reka ndayibane. Imana igufashe. Ngo n'udukebano tw'ibimota, y'amacupa y'amaparufe, aho Imana ije kuyasanzaza, murayiparufima mukaca muza mu ngoro y'Imana mugakwega ibisigo, bakozi b'Imana bakagotwa, mukaza mu bicaniro mugakwega ibisigo, ibicaniro bigategwa, byo n'ibihuzu bikingirira ahera. Ngo n'impeta zo ku ntoke, muriyambaza impeta zitari zo ku masezerano, izo Uhoraho aje kuzibakuramwo, impeta z'ubwibone. Ngo n'impuzu zo ku minsi mikuru, na za mpuzu z'ubwibone, impuzu z'ubwibone zo ku minsi mikuru mugenda mwambaye kugira ngo bababone, nko kuyambara kugira ngo abantu bakubone, bavuga ati abaza kumbona bavuge ko Yesu agira neza, bavuge ko Yesu agira neza, akura umuntu hasi akamwicarikana n'abakomeye, katanga imyambaro myiza, ukayambara iyo mpuzu kugira ngo abantu bakubone, babone kuri kitu gani, babone nawe ko nawe uri umuntu, babone nawe kukaze, babone nawe kuhambaye. Ibyo byose ni igihuzu gikingiriye ahera. Izi mpuzu rero zo ku minsi mikuru ni myinshi cyane, ntawo dondora nizo ziteza. Imana idufashe. Ngo ni impuzu ngo zo kurenza hejuru, umuntu arafata agatenge akazingazinga akaca kubita ku bitugu, atabitewe no guhesha icyubahiro Imana, ariko atabitewe n'ubwibone. Hariho n'izindi mpuzu, izi zo kurenza hejuru bazita ngo ni shikafu, zijya zirafise icyo zisobanura. Imana idufashe. Ngo n'udufuko, abadamu mugenda n'udufuko turiko amagufa y'abapfuye, ariko batuzanye mu buryo bw'ibitako bw'ubwenge. Wowe uragenda ukabona ngo nakatako, ukagenda ukabona utuntu turiko tubengerana ngo ni inzahabu. Ngo n'udufuko Imana iraje kudukubita mugendana mu minsi mikuru. Imana idufashe. Aha tugeze muri Yesaya 3:2. Imana idufashe. Ngo n'ivyirori n'imvune zera, ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro. Ivyirori by'ubwibone Imana yaje kubikubita. Imana idufashe. Udufuko n'imvune zera ziriko ibintu by'ibitako, ngo nibinyangari. Ntimumenye yuko Satani yabaziye mu bwenge, mwambaye amagufa y'abantu, mwicaye mu ishengero, mugote abakozi b'Imana bariko baravuga ijambo ry'Imana, muhamagara ibisigo, mwabaye abasataniste inconscient, mutabizi. None rero ibyo Uhoraho yarasemereye mwanga kumva, mwenzwe n'abavugishwa b'ikinyoma, ngivyo ntaco, ngo naco Imana yo guhora. Imana idutabare cyane. 2:3. Ngo n'ivyirori n'imvune zera, ngo n'ibitambara biteza, n'ibitambara biteze mu mutwe, bya bitambara twabibonye by'ubwibone, n'ibitambara bituka Imana, inyishembo Satani yasutse zifise ubusobanuro, bintu by'imwe mu murabyitondera. Yegome n'ibintu birebire
Satani yasutse inyishembo zituka Imana n'izibwibone. None rero yavuze ngo ku murongo wa 23 ngo n'ibitambara biteze mu mutwe ngo n'ubuyonga. Imana idufashe idutabare. 24 haravuga ngo maze mu gishingo c'imbatsi, mu gishingo ca parufe mwisiga hazoba umunuko, niko Yesu avuze. Mu gishingo c'ibimano c'ubudede hazoba umugozi. Imana idufashe. Mu gishingo c'ibimano n'ibidede c'ubudede, nukuvuga ineshene, nuvuga ni ikintu c'ubudede nyene gifatanije. Ibi muzobisanga mu birato vyanyu, mwabigeme mwe, namwe basore, namwe bagabo. Mwambara amagufa, mugenda muraroga inzira yose, ariko ngo nje ndi umukristo, ngo nzokwama ndiwe, ngo ibintu byose ngo gushika gupfa. Kumbe uri umurozi, ntavyuzi. Sataniste inconscient, ntavyuzi. Mu birato hari ikimano c'ubudede, ikimano c'ubunyangari. Imana iravuga ngo mu gishingo c'umushatsi utsivye, wa mupanikote watsivye umushatsi, muriho Imana yarabibonye, hazoba inkomvorera. Umva ngo hazoba inkomvorera. Mu gishingo c'igihuzu c'igisaga hazoba igunira, vya bihuzu bitendera biri mw'iforome y'inzoka, biri mw'ishusho y'inzoka, vyambara abamikazi b'abadayimoni, muvemvereza mw'ishengero, abadayimoni bakabivyuririrako ibihuzu vy'igisaga vy'ubwibone, ngo hazoba amagunira. Imana idufashe. Kiriya gihuzu ugisanze neza ukagishira ahantu, nagenda bihabwa mu nyereko, kirimwo ikimenyetso c'ikizira. Ico kimenyetso n'ic'Imana, n'ic'abadayimoni baca badugiramwo mu kuza gutera abakozi b'Imana n'ishengero. Ngo n'ibikovukovu mu gishingo c'amarangi, wewe wisiga ku munwa, wewe wisiga rabero. Imana yarabibonye. N'amarouge à lèvres, abapanekoti musigaye muyisiga. Wewe mwebwe muri gihuzu gikingira hera. Imana idufashe idutabare cyane. Ngo mu gishingo, ngo mu gishingo, ngo mu gishingo ngo n'ibikovukovu mu gishingo c'amarangi, marangi mwisiga ku ngohe yirabura. Imana yarabibonye. Uraririmba ugasenga. Ibyo usiga ku munwa, amarabero, ngo umunwa ngo wogira, ngo urumva ngo urakabirana. Umviriza, wewe wisiga, wisiga, wisiga ibintu vyavuye mu bagabo, wisiga imbuto zavuye mu bagabo ntavyuzi. Wewe uri kizira uhagaze muri korale, ni korale yogira ikibazo kubera uri umuntu umwe, kubera kubona wihagazemwo wisize ibintu biva mu bagabo, uvuga ngo ni rabero. Imana idufashe. Kandi warafashwe maze kuvyisiga rimwe, ngo iminwa ikigendera unanabihevye, ucumenagurika. Imana idutabare. Ngo bijya vyisiga abantu bakorana ubusambanyi bwo konkana ibitsina, ngo niho bisiga bijya, namwe mukaca mubabona ngo bapendeje. Kandi umaze kugira ngo n'umuti babishiramwo bakabiteranya n'izo mbuto kugira z'abagabo, kugira ngo iminwa y'uwabo ntizigire ikibazo. Aho wariteje akaga, uzosanga unabiretse. Iminwa yawe izoca isadagurika,
bisaba usenge, ariko wabaye igihuzu gikingira ahera, kuko abantu bakubonye wisiga ku minwa, wisiga ingohe. Ega barabizi abapagani imbere, barabizi cyane gusumbya n'abakozi b'Imana. Barakumenya ko wasize iminwa, n'abakozi b'Imana barabibonye, ababibonye bakabyihoza, ababibonye ngo ntibabivuge, ngo nabo ngo ni igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero. Imana idufashe idutabare cyane. Wewe wica amasoso, uraririmba, urasenga, mbere n'ijambo ry'Imana ukarivuza. Mana yarihoreye, pasitori arakubona arihorera, mwarimu arakubona arihorera, murongozi w'ikora arakubona arihorera, ukurongoye mu masengesho arakubona arihorera. Wewe ngo nawe, wewe nabo ngo muri gihuzu gikingiriye ahera. Umviriza ivy'Imana ikuvuga ko. Yeremiya egome 9 uhereye ku murongo waho wa 25 haravuga ngo imisigirize ngo nikuhora hagize ngo mane abatakebwe, ariko batakebwe nyakuri. Mana abantu baje kwihana ariko batihanye nyakuri, ngo nibo banyegiputa n'abayuda, ngo n'abanyedomu n'umuryango w'abamoni n'abanyamuwabokazi bose, ngo bose abica amasoso. Imana idufashe idutabare cyane. Imana idufashe. Wewe uragigiturire witwa ngo ndumukizwa, ukagingurire witwa ngo urihanye, abayiguhaye ngo bari kubabera itara, wari kubereka ku by'ukuri uri uwa Yesu, wakiriye agakiza, ariko ugitora iryangurire ngo wari bazibiye kuza kwakira agakiza. Ngo wewe uri gihuzu gikingiriye ahera cyane urusengero. Wowe wirinde wihane utaratanamukamo kabiri. Imana idufashe cyane. Dusome mburi zanyu kuvayo 21. Imana idutabare cyane. Ku murongo w'8 aravuga ngo nimuze mwemere ingurire, kuko ingurire ihuma amaso. Imana idufashe. Yababona kandi igoreka imanza z'abagororotsi. Imana idufashe cyane. Turabe muri Mika 3:11 aravuga ati Imana idufashe dutabare cyane. 11 haravuga ati Imana idufashe, haravuga ati abakuru baho baca imanza kubw'ingurire, n'abaherezi baho bigishiriza ingero, n'abavugishwa baho baragurira kubona ingemu, yamara bisunga Uhoraho, bakavuga bati mbega Uhoraho ntari muri twebwe. Imana idufashe. Uvuga ijambo ry'Imana ukanga kuvuga ukuri, ukabigoreka ngo mvuze ukuri, ngishengero ryo carimvako. Mbega Yesu ariko arigisha byagenze gute? Ryaciye rimuvako, ariko yaribwije ukuri. Utariko uravuga ukuri ugoreka kugira ngo uhabwe ingurire kigira 10 kiza ari cishi, ukareka. Ngico ni giturire cyo mu buryo bw'inkwemu, naho baturiye igiturire mu buryo bw'umubiri, kugira ngo makanaka bakaguhenda ukakira iyo ngurire, kandi witwa ngo urakiriye agakiza. Ngwaho gihuzu kigira gitanamuke mu kabiri, nawe uri kuranka kuvuga ukuri, ngo urahomba ababosi, ngo boca bava mu ngoro y'Imana bakigira. Ngwaho uri gihuzu gikingiriye ahera. Hano aravuga ngo
abakuru baho baca imanza kubw'ingurire, n'abaherezi baho bigishiriza ingero. Abaherezi bashobora kwigishiriza ingero, akanga kuvuga ukuri, akanga kudomera umuntu uti ibyo sibyo, akanga guhanura. Ingurira abagomba n'iterambere ryo ku rusengero iwiwe. Imana idufashe. N'abavugishwa nabo ngo baho baragurira kubona ingemu. Zini dayimoni zibavugisha, ntabwo ari Imana. Ibi tuzobigarukaho. Ngo yamara bisunga Uhoraho, bakavuga ngo bati ngo Uhoraho ngo nari kumwe natwe. Imana idufashe, dutabare. Wowe watinye kuvuga ukuri kandi uhagarariye ishengero, ngwaho uri gihuzu egome gikingiriye ahera cyane urusengero. Gihuzu gikingiriye ahera cyane urusengero ngo kigiye gutangamukamo kabiri. We wa muntu we wa mugabo we ufise urugo witwa ngo warakiriye agakiza, baravuga ngo hajya barihanye. We wazanye induru mu rugo zikamamara no muri karitsiye. Ewe wa mudamu we wazanye induru mu rugo zikamamara no muri karitsiye. Wewe uri gihuzu gikingiriye ahera. Wa mugabo we ngo wabaye igihuzu gikingiriye ahera cyane urusengero, kuko iby'iwanyu byatumye abantu bataza kwakira agakiza. Imana idutabare cyane, Imana idufashe. Dusome imbuhuri yanyu Imigani 11:29. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo uteza urugo rwiwe imivurungano ngazoronka umuyaga kwiragi. Ngiryo niryo yaga Imana iguhaye tuyihanye. Imana idufashe ngo uteze umuvurungano urugo rwiwe ngazoronka umuyaga kwiragi. Uyu muyaga uriko uravugwa ngaha ntiwabuze ngo ni wa wundi uwuha ibiti n'abadayimoni, niba ari imiyaga. Iyo usomye kenshi imiyaga muri Bibiliya ukumva ngo neretswe umuyaga uva iburasirazuba, ntaba ari umuyaga nk'uyu, aba ari abadayimoni. None Imana ngo utihanye wewe, upfukame mwiyuzuze n'umugore, upfukame mwiyuzuze n'umugabo. Ngiraga iryanyu ngo ni iry'abadayimoni, ni iryo kuja mu badayimoni. Imana idufashe, Imana idutabare cyane. Ibintu birababaje, biteye agahinda. Satani yahinduriye ishengero, bantu bararirimba, bantu bari mu masengesho, bantu baravuga ubutumwa, ariko ibi byose Yesu nakigoragira agahishura ngo kumbure mu mugarukeko, kumbure mu mwumvire. None rero umuvugishwa w'ikinyoma yicaye ku ntebe z'abakozi b'Imana, acaza akakongorera ngabo baravangiwe. Vangura bitaracangana, kuko Yesu Kristo yahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Imana idutabare. Wa munyeshure we unobera witwa nguru warakiriye agakiza, barakuzingura umupanekoti, aho rero mu kunobera wihayeyo, aho sindazana imburi y'abantu barose amadiplome. Mwaranobeye guhera za primeri, mwebwe muri bisuma, muriko muri bareta, mumaze igihe kirekire murya imishahara y'ubusuma. Mwihane kandi Imana irabaharira, kuko abaja kwinjira mu ijuru n'abashika mu gihugu c'isezerano narabwiwe ngo kurya umugeni haba ubugeni ngabamuherekeje, ngo bagenda bashakije nkawe, ngo niko bigiye kumera. Umugeni agiye gutaha niwe twavuga ngo tuzoherekeza, kandi ntituzoherekeza ngo tuje kuri anterema. Oya, ngo umugeni niwe umuherekeza.
twe tuzobaherekeza mu nyuma tubakurikira, ngo bategerezwa kuba basa. Imana idufashe. Warize, ubu wicaye mu biro, washize agati mu ryinyo, uri no muri korale, mbere wonasanga uri pasitori, ariko waranoye. Satani afise ikibitsanyo cyawe, ntushobora kumurengana, kandi n'ijuru ntirishobora kukurengana. Shaka ukore gute, uvuge gute, wubake amasengero, subiza amaso inyuma kutanoye. Wicaye mu biro by'abandi, si wowe wari kubyicaramwo, uri gisuma. Uri gisuma, warivye mw'ijuru, wicaye mu ntuzeya, uri mw'ikaye y'ibisuma, ariko uraguwe neza. Mbere Satani kugira bigenze neza, waciye ugubwa neza, wibwira ngo Imana turi kumwe nk'uko twabibonye, ariko ihane, subiza amaso inyuma. Waranobeye, ariko wicaye mu biro. Ibyo biro wicayemwo si wowe wari kubyicaramwo, hari uwundi yari kubyicaramwo. Mushahara uri kurahembwa, uri kuriba leta, uri gisuma. Imana idufashe, dutabare cyane. Wa munyeshure we unobera kandi witwa yuko wakiriye agakiza, ihane, uri gihuzu gikingira hera cyane. Urusengero banyeshure mwigana ntibashobora kwihana, oyaye. Imana idufashe, igihuzu gikingiriye ahera cyane urusengero. Imana idufashe ngo nibikorwa bitera ababibonye kutaza kwakira agakiza, ngo nibikorwa ivyo abaje kwakira agakiza baca babigenderamwo, bibaza bati ko babigiramwo. Imana iravyemera, muzimije benshi, muhinduye benshi muri Gehenomu. Imana idufashe, dufashe ngo gihuzu gikingire ahera kigiye gutanamukamo kabiri, hanyuma abantu bishikire mu gakiza nyakuri. Ngo gushika mu ahera cyane ngo nukwakira agakiza, umuntu akabatizwa muri mpwemu yera, nyene agashika mu gakiza nyakuri. Imana idufashe, Imana idutabare. Bano bantu Imana idufashe bagiye bigisha ikinyoma, bagoreka amajambo. Icyo ni gihuzu gikingire ahera, kuko binavyo tuzobigarukako. Mwene data, Imana idufashe, Imana idutabare. Mwene data, bino Imana ntibivuga kugira ngo iguhane cyangwa ngo igushinyagurire. Bino Imana ntibivuga kugira ngo iguhe itangazo yuko ije kukubiranya, ahubwo mwene data ibikubwira kugira ngo wihane, kugira ngo ubunge uburake bwayo. Mwene data, urumva ko ari ibintu bitoroshe, ni ibintu bitoroshe bigiye kukubako. Nutumvira cyo ngusabira mwene data, nukwemera kuri gihuzu gikingira ahera, hanyuma wiyambura ibyo byose Imana iriko irasemerera. Nutavyiyambura, Yesu aragutangarije ko igihuzu gikingira ahera cyane urusengero ko kigira gitanamukemo kabiri. Ibyo byose wagiye urakora, ibyo byose mwagiye murakora, nibihuzu bikingiriye ahera. Utihanye, Imana iragutanamuramo kabiri. Imana idufashe, dutabare. Imana iguhe umutima wo kumvira, Imana iguhe umutima wo kuyoboka, mu izina rya Yesu Kristo mutanga bugingo, amen. Mufise icyo mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.